Iti. Haba. Uza neza. Komeye. Nakubuze. Sinza hugaye. Oh. Ninde? Ndashobora kwinjiza umuduga kwanza? Mbiki? Okay. Uyu ni sheri wanje. Sheri wawe. Hama nanje ndinde kuri wowe. Se uyandutiki. Bon. Ica kurusha sico mpagaze ko cyane ariko icyo nakubwiye nuko ari sheri wanje kandi ndamukunda. Niki ntakoze kuri wowe? Ariko abahungu mumeze gute? Uyu ni ubona nduta. Niki wamburanye? Nigiki nagukoreye wowe? Ntaguha imodoka, ndaguha huba, nkava Amerika nje kureba. None ndebe. Abasheri naguze imodoka ngo uyijyane mwe abasheri. Wambaye jewe. Ibi byose ni jewe. Ibi nibyo unyishura. Oh, kumba umuhinga wo kwandika. Yes. Aha ni jewe hose. Yes, umuhinga wo kwandika. Wambitse umubiri ariko ntiwambitse umutima. Birumvikana. Ni gute ushobora kumbara yuko wanguriye imodoka ukaba umpangiye inzu? Sivyo? Kandi ukankorera ikintu cyose ariko ntibitume ndagukunda. Why? Sheri, uribaza nkava Amerika nkaza kureba wowe. Akunyeretse abandi bagore. Ndafise uwo nkunda n'umutima wanje wose. Kuba warankora ivyo byose is okay kandi ndabigushimira. Ubwo ushaka kuca ungaye imbere ya sheri wanje ngo umpangiye inzu wari no kumbikira ibanga ivyo tukabigana ngo iki? Ya, novuga ko natwawe n'amaronko ariko vy'ukuri ntihari kubw'urukundo. I'm sorry. Uwo nkunda n'uyu. Turi inshuti. Kuki wabyemeye ukabitora? Naravyemeye nasanze vyabaye tu mugabo ndafise ubona ari mpemukiye kandi ndamukunda. Yeah, I'm sorry. Okay. Ibyo nakoze byose subiza contact yanje. Subiza contact yanje. Hama ibyinzu nabyo. Wari wampaye muduga kugira ngo ndagukunde? Ima. Yes. Mediane. Ima contact yanje. Ushaka umuduga wawe? Yeah. Are you sure? Yes. Ndashobora kukubwira ikintu imbere yuko ndaguha contact yawe. Ngavuga. Ujya muduga wanguriye naragushimiye mu bisanzwe. Ariko ndizeye neza yuko ntashobora kuguza umunezero w'umutima amaronko yo kwisi. Harimo uyo muduga uvuga, harimo iyi nzu mpangi uvuga, no tuma mbona mba kitohori. Okay, Ima. Mugabo mu mutima waje nkafise amahoro. Ima. Ndagutahura ndaguha contact yawe. Ariko utahure neza ko umuduga wampaye atari ushobora gucreate urukundo mu mutima wanje. Uretse n'umuduga naho yo bari etage canke ibindi vyose nivyo tuma ndagukunda. Ahubwo vyo tuma ndakubesha ko ndagukunda. Okay. Hama inzu ni wabura mara kwipanga bizokureba. Ibyo nakoze narabikoze. Sheri? Ibintu mbonye ngani biki? Sheri turashaka kuvugana utekanye please ndagusabye. Naco mfise mvugana nawe. Ushire mu mutwe kuyu munsi ari wo wanyuma okuvugana je nawe. Sheri reka twinjire dutekane ndagusigurira ikintu cyose. Come on. Amatwi yawe ndibaza rumva neza. Nta kibazo nakimwe afise. Sheri uyu muntu ntidukundanye sindamukunda. Hey. Hey nini? Don't touch me. Hey.
umeze neza Chérie, je vy'ukuri narinje kugira ngo dushobore gusubiza ibintu ku murongo kuko ngerageje kuraba ivyabaye vy'ukuri biranyereka ko hamwe ntari kuza urukundo rwacu rurashobora gutsirigana rurashobora gufata iyindi nzira. Mbona mwe nta mwanya mwinshi ufise wo kuvugana nawe nimba ndagoye n'umwanya n'umunota umwe gusa. Umunota umwe wo kuvuga? Okay, merci. Mu bisanzwe rero jewe novuga ko byarashitse ujya mukobwa turahura mugabo ntitwari dukundanye ngo bigeze gukundana. Ni ibintu vyaciye ku ma réseaux sociaux. Tumenyana biciye kuri Facebook, alikinga amafoto yanje. Basi tuba inshuti gutyo. Hama inyuma yo kuba abagenzi niyo yaciye atangura kumpamba. Ibintu vyiwiwe kujya wabibonye imodoka n'ibindi ntakurirwa ndasigura. Gusa tahura agaciro namuhaye gusubiza mu maso yiwawe imodoka yampaye. Ibintu byose nkabireka. Nuko ndakwanka kweli. Siko ndakunda. Sorry, uno mwashobora kumutahura se. Bisigura yuko rero tudashobora gusubira mu jema. Byaraheze. Ibyo bica binyereka ko wari wankundiye biga bintu yari yarampaye parce que nta kuntu rumusubiza n'urukundo rugaca rugira iherezo. Uno mwanya ndakujye kubabarira. Jewe rero mutama jewe nana kubona kujaniye sivuba vira mu muduka aka kantu gatoyo ujanye kuva nganye mahovu nguranye oya sakano gatonye uharuye kuvana ko yari yakwikaburimbi kugira ngaho ze mucarama ubona ko ari ngorane yangiye nta ninesu nta nicyaka oya vayo oya vira mu muduka uve ugende bona kujaniye nikere vayo enda aka katahuranye vayo mwana gutwara hagije okay Hapana batwakangana kugire wapi chicho Mutama nukuri ari gukora nagerageje. Urabona ko ndagukuye kuri petit séminaire narushe umbwira ngo tugiye mu Carama nubu turacagenda uguma umbwira ngo nahimbere ico je rero nagomba ndagusabe ndafise 2000 ngaha yo reka ndaguhaye 2000 Mutama nukuri ufate bajaji urabe ko woshika muhira je gatoro karankamanye kandi urabona na versement sindayironka oya nukuri ya mwana nje reka ndakubwiye urabona nta worya inzoka ngo nandigwe n'umurizo kandi wabaye mwiza bamuzima nukuri ndagusabye nukuri ndagukomera namashi hasigaye umwanya muto cyane nukuri tugashika n'urugendo ruto cyane rusigaye none Mutama je ngenda tudashika woshaka ndarubusa nukuri twashitse reka tumeze nk'abashitse mbere ningaho imbere gatuye karibu wewe mukori buraya sawa dukora none yego nyaruka yewe karibu nukuri
Karibu. Muta. Kuri mukorano heza cyane. Mukorano heza vraiment. Ashani buraya. Hanyuma rero Yego. nkaba ndagushimiye cyane. Ndagukengurukiye. Yemara rero aha saho nkora. Aha ni iwanje. Ni wawe. Aha ni muhiri wanje. Hanyuma rero burya rero urabizi mu gutanga akazi bahora bataka ikibazo. Yego cyane. Kare wabona ko nari meze nk'ujugumira nk'urwaye. Burya rero je sinari ndwaye. Aha ikintu cyari cyanze kwari gutanga ikibazo. Wari kuratanga ikibazo? Jewe rero nta mwana ngiye. N'agakobwa nari mfise kagiye mu mahanga. Gushika nuno munsi araheze igihe kirekire atagakuru kako. Vyerekana yuko katakibaho. Nico gituma rero jewe nabiravye ntireka ndondere nzosigarana bino bintu vyanje. Aha rero iyi nzu ubona ni iwanje. Uyu mudugu ubona ni uwiwanje. Ibyo byose rero nkarondera umuntu nobigabira. Naravye mu bantu bose twagiye turahura. Wewe wabaye wakangaye ngabasha gushika kuri 5. Wa mbere namuhagaritse aranka, ubundi ndamuhagarika aranka, ubundi aranka. Sinzogize ngo aranyunguruje. Akanya gatura nkakurumera umara ngo vayo. Abaranyirukanye mva mu muduga. Amariko urabona wewe. Waciye usanga harya nyene nkaguhagarika ugacuhagarara ukanzana ukambungenga ukashikana ngaho. None muta ko je nariko ndagerageza kugutahura mu vy'ukuri wewe umbariye uti ahajewe ni wanje uti iyi modoka ni wanje none muta nashaka ndakwibariza akabazo hajya mu gitondo igihe duhuye ntiwambwiye kuvuye kwivuza none burya waruvuye ku bitaro byo kwa Rojanti hariya kubagwaye mu mutwe canke waruvuye mu bitari bihe? Ndavyumva ivyo uri kuriyumvira ivyo byose nta na kimwe kirimo. Wewe mutama uri kumbwira yuko iyi nzu iyi modoka ari ivyo wawe mu gihe wewe wabuze n'amafaranga 200 vyo gufata imoto canke taxi uvuye kwa muganga mugabo uyu mwanya unyemeze ko imodoka y'imiliyoni n'inzu y'amamiliyaridi ko ari ivyo wawe vy'ukuri ivyo bintu wewe uwo bikubwira bitahura? Mu vy'ukuri ndabona urafise amakenga kandi ayo makenga ni wo yabura. Abavyi nibo bavuga bati ngo ndabona mutama afise amakenga nanje ndabona umusore afise amakenga. Nukuri ijambo ngiye kumubwira n'iryo yamukura. Jewe rero ukunda bikubwiye nagomvye kurondera umuntu w'umutima mwiza azoheza agafasha abandi nkuko nubundi yafashije ko nagubwiye ko nariko ndatanga ikibazo. Wowe rero wagitoye 100%. Ni ibintu byanje byose nifuza yuko vyoba wawe. Mu mpamvu zihe? Mu mpamvu zo kufisa umutima mwiza kugira ngo nawe ufise umutima wo gufasha kugira ngo uronke ibintu uzofashisha n'abandi bose. Washaka umuntu uha ibi bintu vy'iwawe nico kibazo cakuzinduye gutanga ku batagisimene kugira ngo usaba batagisimene gusa ariyo n'abandi bigeze kubwira ariyo n'abandi wasaba. Uyo muntu wazindutse kurondera ushaka kugabira ibi bintu vy'iwawe wazimiye uyo si jewe. Genda urondera uwundi muntu ushobora gutanga kwikimazi. Turabizi igiye ko ibintu bitoroshe mutama. Jewe sinamenyereye ivya gusa ndakora. Nyimba ushaka umuntu jana mu bafirimason jewe sindimwo. Ronderera handi reka ndakumuta ivyo bintu muze murabireka. Erega nivyo nyine bikuravuga. Jewe rero nakubwiye sindi umufirimason kandi jewe sindi umurozi. Urumva rero nagomvye kubikugabira kuko ufise umutima mwiza nawe uzoshobora kugabira abandi. Urabyumva? Mu migani 19:6 havuga ngo umuntu wese akunda kuba umugenzi w'abakunda kugaba. Je rero ndumva sinumva nshaka kuba umugenzi wawe mu kungabira imodoka n'iyi nzu mu runo mwanya kandi kuvyizera vyongorana ukuri. Jewe nagomvye kuba inshuti yawe kuragaba kuko wangabiye kushikana ngaha sigikorwa none wakoze. Nico gituma rero nabonye ko atawundi nobiha atari wewe kuko nababona abajije bose bari bananiwe. Mr. Lopez. Yes.
Chama. Yes. Come again. Okay. Mr. Mapenzi. Yes. Mu bisanzwe ikintu gitumye ndaguhamagara hanini kijanye n'ico numvise. Hari ikintu ushaka kubaza. Kandi umbwize ukuri ntumbeshe. Jara umuntu yambwiye yuko wewe ugeze mu bamere babandi ngo ari umumere mugendana muri no quartier barabimbariye. Sinzi ko ari ivyo ariko ngerageje kuraba ukuntu utekereje. Sa naho no vyemera canke sindavyemere kuko mu bodyguard bose mfise vraiment urumwe nizeye ko hari ingeso mbi udashaka gukora. None ivyo bintu bavuga ko bakubonana n'abamere babandi ivyo bari vyo canke izo nkuru nizo uvuze ngo izo nkuru zoba arizo koko ariko ntacyo turashikako. Hari umukobwa twakundanaga uyu mukobwa ashize igihe baramuntwara bamuntwaye ngiye gukora amatohoza ashanga ni babantu bita ngo abashuga daddy yantwaye umukunzi wanjye ishavu n'akantu cyamvuga hinyanya nyine nkurikire umugore w'uyu mushuga daddy wirihisha nirihishe bisigura yuko uriko wirisha rero ndikwiruhisha of course icyo wari gukora wari kumwitwarira cyangwa ukamuhanura sentare y'urukundo nibaho ahubwo nari nshaka ndamwereka ujya mugabo ujya mushuga daddy ndamwereka ingene Yesu agira neza hamujya umugore wiwe ndamufure abakobwa bato basigaye badutwara imitwe kubera iki bajya abashuga daddy. Ubu rero wewe usa nkaho ushaka gutanga inyigisho ku bandi bapapa bamenya yuko ni bapambana n'inkumi namwe mupambana abagore babo agiye gushanagura n'ubutwenge bwose abakobwa bo muri ino myaka muri generation yacu kuva ku myaka 25 kumanuka hasi ntabwo bagifise rwa rukundo rw'abakidumu b'amatata b'Afrika no baririmbaga bacanje wa misi. Impamvu abo bakobwa tutagendana nabo bafite ico bita tama. Sijyo jenyene abajene benshi basige barira. Abashuga daddy bagenda bakurikira ababebi bacu urungano rwacu. Hama natwebwe twari dufata umwanzuro twe dukurikire abagore babo tugende mu bashuga mami kuko nabo baragiye mu bashuga daddy. Abo bashuga daddy ni bananirwa mu bana bacu bazotera bakuza amaboko hama tuwasubiza ivyashaje byabo. Nta kibazo ariko bose nawe gigira urongore kuko imyaka iriko iragutwara niba waramugufuye inzori gutwara. Sofia mwananje ni sawa. Urakomeye mwana. Yego tuse neza. None wavuye ku ishuri. Oya nashitse kera nashitse ndaruhuka hama ndavyuka ndiga jute cyasanga hari vumbi cyangwa ndahanagura ko umukozi ari muri twinshi. None ariko waruse umwanya wo kuryama by'ukuri. Go mama nawe. Wafunguye.
Kani mwana nukuri kubera iki je nazanye umukozi wige urya mu ruhuke mana yaje Nibisanzwe. kinaga cyakintangaza kibondo canje ushimisha cyane muritanga mwishura ukawa mbere none ga mwana mukama yezu warankoreye ibitangaza ku mwana wanje Sofia Kazi byagenze gute kumengura rusha. nuvuge kazi jewe ndagushe ariko vyagenze neza akazi nukuri twakoze abakozi basivye no munsi ariko mugabo ndakubwira je mbona wakoze akazi kenshi Ibisanzwe ubwo nuruhuke kubera urusha. Amateka Princess, karibu. Anyway, feel you are at home. Karibu. Oh! What's the name? Princess, karibu. Merci. Yeah. Hama mu bice kirundi mushitsi ageze mu rugo ni ngombwa ko muzima. Dida? Je t'invite. Mwakwica? C'est vrai? Ok. Rabere? Usa neza cyane. You look so smart. Usa neza. Yeah. Ubereye urugo. Gusa ikintu kimwe nashaka kuvuga Princess. Mu bisanzwe iyo umuntu afashe urugendo agiye nko mu Gatumba biragoye yuko afatana urugendo n'umuntu agiye mu Rumonge. Uri agiye mu Rumonge amanje guherekeza ugiye mu Gatumba bica biba ngombwa ko amanza kureka programme ziwe agaherekeza uwo mu Gatumba kwa musa après agaca nawe ashaka kubandanya urugendo rwiwe. Muri iyo ntumbero umwaca ceregwa ari ucacerwa gushika muri abo babiri. Urumva rero kenshi umuntu ajana n'uwo bari ku rugendo rumwe sivyo na niyo usanga ibintu bigenze neza kandi bose bashitse ku mwanya. Ivyo bintu no mu rukundo niko bimeze. Kenshi ukundanye n'umuntu mudasangiye intumbero usanga hari watakaje umwanya muri abo babiri kuko umwe ico ashatse si cyo undi abashaka bivanye nuko intumbero atari zimwe. Nashatse kumenya beje nawe intumbero zo bari zimwe. C'est vrai. Intumbero ni imwe. Ubuzima universel quand même urana ko ndaburimo. Ni igiki kigutuma udashobora kuza kugira ngo iyi nzu dushaka kuyibana. Kumenya uracakwega amaguru ibintu. Ashaka gutahura. Ça t'intéresse. Ndakurindira encore 2 ans. Gusa Princess wararangije secondaire c'est bon. Ubu ni vyiza ko université wayibandanya twara. Ashaka kugira ndi umusore mfise inzu uzanya abasore igihumbi batunze no Rwanda kame yizira urabibona nawe n'amaso yawe kibazo kiriye yo wize university tuba muri na biteguye ejo yo atakibazo mufise kintu cyose Ya, urafise gusamira naho bizagenda neza. Beko bitanyegera ko kunyegera voilà ukanyegera kame ubu rero ni sawa. Yeah. Urazi ikintu kimwe Princess burya twebwe imisore iyo dushaka gushinga ingo zacu ikintu gituma uvuga uti je no kubaka nuko ushaka ibya keya ingana n'iriya mama wawe yaguha ukiri umwana muto. Turabizi twese iyo umwana akiri muto nyina aramuzindura bebe ja ku ishure inywa amata utuntu twinshi aratumukorera. Rero iyo uronse umukobwa ibya keya adashaka kuyiguha
ubwo rugo vraiment sinibaza umusore yovuga ko ari nibijya twa dushaka kera kitano natura nzobikora nka ndirimbo ya Master Talent nzobikora okay ikindi ndashaka kuvuga burya ikintu utariko ubonesha amaso biragoye kugira ngo ushake kukiboneza amajana sigura nzobigusigurira nzobigusigurira don't worry. Love you princess, love you too. Sofia mwana wanje umeze neza kibona meze neza ndakunda cyane mwana nanje nukuri ndero ufise ndakunda cyane kubyukora ndakubaze mwana uramaze kubona ahantu haronka gushima bishimye ngira nakaroro ntamaze kubona kibazo kaba ari umushimwe nk'umuririmbyi yaririmbye neza kurusha abandi baramushimira abakina amareresi abakinnye neza kurusha abandi nabo ngende barabashimira n'uwirutse akarusha abandi baramushimira mu mahiganwa yo kwiruka none ndakubwira ikindi kintu kimwe nawe rero uzoronka agashimwe mugabo cyo wibagiye mw'ijuru wakoze neza mw'isi mw'ijuru haronka agashimwe kandi nawe uzokaronkayo kubera ibyo wakoze ku isi ukanezeza abavyeyi ukagira indero ugakunda abantu nawe rero uzokaronka yego mwana wanje hanyuma rero dusenga Imana yo yaduhaye byose arakumpaye nkomeza dusenge surprise. Wow! ni kwanje Ego mwana wanje. Niko ni mama wewe nyene mwana wanje. agashimwe kanje mama Kiwawe kibondo canje. bera Hazi wankoreye mwana kuva ukiri muto. Gushika n'ubugere ngaho indero wamanye muhira imwitware ko ivyo muhira kwishuri kubita n'ubu urinze nyene uminuza ubu wa mbere ariko bwa mwana akagushimira no kuri kuvyo wawe warankoreye kibondo canje gatore mwana ni gwawe mama numfata gushimiye cyane cyane gose sinari nzi ko kwiyumvira kumpa agashimwe nkako ukuri birantangaje Nikita nibaza yuko byinshi twamaze kubivugana kuri telefone ndakubwira icyo nshaka sibyo kuko ndakwizeye kandi sijyambere ndagutuma ibintu kandi ukabinkorera iki rero ndagutumye ni diri isaba kuba serieuse cyane sibyo ntube escrone kuko je nta bintu by'ubwo escrone nkunda genda unkorera amatohoza hama unzaniye inyishu ya vrai ibisiganzo by'imenya avance namaze kuyiguha don't worry. Thank you so much. Bye bye. sheri naenda kumeze inkuru zawe naenda zikumbuye ewe inge gato nishura ka message okay hanyuma twahirukana sheri hariho umutipe wakurantera inkuru umutipe wawe umutipe atesa yitwa Riva w'amafaranga sheri bigezehe My Jesus. Urashaka kuvuga Riva vre? Ujya mutipe uri kurambwira? ego Ujya Jojo. Ujya nise turacari kumwe. Gusa ya no ifaranga sheri ntabireba. hewe akaguma proposa shama mariage nanje atari byo nibereye mbese byo ndimo vrema ibintu vya Riva Handi mumeke wanje nakweretse. ego mugabo nayo ikora ibintu nyene vya pastime umuntu mushuhanye wa mbere ariko yipa Mana Riva ni w'amafaranga nkagenda nkiriri wiwe nkinywera niki amafaranga yiwe ndayarya. ego Nta bindi nta birenze. shusho gusa mfise ubwoba Ko bakikije. umunsi yangunduye be ntavyo wibaza Sheri cyane nararaye wiwe. Afise inzu. aho Be. je nibaze yuko uyafungura ukayafungura nayo yabitse mu kirenge Mara
vayo akuratse ikintu ngiye gukora ngiye kuyamustopa yo serifu hama nzoca ndakwikorera mariage n'ujya wundi wewe genda utorage amafaranga witurikiriza inoti ama ibisigaye I s'en fiche. Princesse. Princesse. Chagabo. Iyo ntebe wicayemwo urazi agaciro kayo. Urazi amafaranga naguze izi ntebe iki. Fa kwicaramwo n'igisusu cyo ugaterekamwo. Urazi agaciro k'iti ntebe. Bisigura yuko izi ntebe zirazimvye ntizicaramo igisumakazi. Umukobwa w'igisuma. Yeah. Yes. Gisuma. Wewe princesse uri igisuma cyane igisumakazi ivyo bitamburize neza. Narakwivye. Oho. Muri igisuma wewe? Are you sure? Oh. Hama ni wasanga uri igisuma? Ni wasanga uri igisuma. Bigenda gute? Oho. manariva nuwa amafaranga nkagenda nkirira iwiwe nyinywera niki amafaranga Uyu ni nde? yarya yego nta bindi nta Uyu ninde? Ko babyigije. Uyu ninde? ntavyo wibaza Nawuzi?